ukutamenya ugukora kw'Imana, ni ukutamenya ubushobozi Imana ifise, ububasha n'ubushobozi. Ugasanga abantu n'abakristo mugabo batabona ubushobozi, batemera ubushobozi. Imana mwene data yakuremye, Imana yashiraho izuba n'inyenyeri, Imana yagusizeho mu bitangaza bikomeye. Irafise ububasha, irafise ubushobozi bwo gukora ibitangaza ibihe byose, kandi basha gukora ibitangaza abantu. Turabahaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. Ndagusabe ukironka audio canke video uyirungike muri groupe canke uyirungikira inshuti, ndazi kwiyi audio canke video izogufasha. Ikindi naco ukeneye kubona byinshi, andika Pastor Nduwimana Joseph kuri YouTube canke kuri Facebook, urabona ivyagutse. Ukeneye ubutumwa, intahe n'ibindi byinshi ucubibona. Yesu aguha umugisha mwinshi cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana twishimikiza mwaka kanya, turarisoma hariya mu Baheburayo 13 umurongo waho w'8. Niri jambo rivuga ngo Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi ni kwa kiri kandi ni kwa zohora ibihe bidashira. Imana nishimwe. Niri jambo kandi intumbero, naho somye iri jambo, intumbero y'ijambo nagomba ko tuvuganako niri jambo rivuga ngo ni giki gituma ibitangaza bitagikoreka. Ariko mu ruhande rumwe hariho ababyizera nabibona ibitangaza birakoreka, ariko kandi nibikoreka kuri benshi, kandi ababibona si benshi. Hoba ku bakozi b'Imana bakoreshwa ibitangaza si benshi, hoba n'abakristo bakorerwa ibitangaza si benshi. Niki gituma ibitangaza baba abakozi b'Imana babikoreshwa atari benshi? Niki gituma ababyakira bategerezwa kubikorerwa batabibona ku bwinshi? Bamwe bagacika intege, bamwe bakihebura, bamwe bakabivamwo bakaja mu bapfumu, abandi bagaheba gusenga, kandi Imana ihari, kandi arabakristo, kandi barabwiwe ijambo ry'Imana, mbere bamwe arabakristo. Ico nico numva twagomba ko twovuganako mwako kanya. Ariko ijambo twasomye rivuga ngo uko Yesu yamye ejo n'uyu munsi niko ari, niko azohora ibihe byose. Bisigura ngo Yesu yamye akora, yamye atabara, yamye avura, yamye atanga amahoro, yamye akora ibitangaza n'ibimenyetso, kandi ngo niko azohora. Bisigura ko byategerezwa kubandanya ibitangaza bikoreka. Ariko ikibibuza ni giki? Imana idufashe, nico twagomba kuraba. Dusomye ijambo ry'Imana twumvise ingene rivuga, ariko rimwe na rimwe iyo usomye amajambo y'Imana, ngibi ibintu nagomba mvuge kumbura bishika nka bine bituma abantu badakorerwa ibitangaza. Ubwa mbere, naho abakristo ntibizera, kandi iyo batizeye ntibizera ubushobozi bw'Imana. Bibiliya ngo kwizera no kumenya neza udakekeranya ibidashoboka ko bishoboka, ibidahari ko bihari. Iyo utizeye rero ntuzobona igitangaza, nawe uri umukozi w'Imana ntuzokoreshwa igitangaza. Ico ni ca mbere. Ica kabiri ni ugukekeranya. Kubera ugukekeranya, mbega Imana yokora irahari mugabo bayifata nko kumenga Imana ntishoboye. Imana idufashe. Ngizo ngorane zituma abantu batabona ibitangaza kandi bihari, kandi bibitswe, kandi byokoreka. Imana idufashe gukekeranya. Yesu adufashe. Ikindi gituma ibitangaza bidakikoreshwa abakozi cyane n'abandi badashobora kuvyakira, ikigira gatatu no gukengera abakozi b'Imana cyangwa gukengera ubushobozi bw'Imana. Erega mwene data, Imana ifise ubushobozi burenge ivyo wiyumvira. Kubera abakozi b'Imana aribo bakoreshwa, ariyo nzira cyangwa ariyo soko icamwe ibitangaza kugira ngo bishikire abantu b'Imana. Usanga abantu bakengera. Iyo ndavye neza ijambo ry'Imana, turabona ahantu hatakoretse ibitangaza mbere kuri Yesu. Ahandi hose hakoreka ibikomeye, hakoreka ibitangaza, ariko mw'ico gisagara ntihakoretswe ibitangaza. Imana idufashe. Aho ndahavuga mu mwanya. Haleluya. Icyakane ni ukutamenya ugukora kw'Imana, ni ukutamenya ubushobozi Imana ifise, ububasha n'ubushobozi. Ugasanga abantu n'abakristo mugabo batabona ubushobozi, batemera ubushobozi. Imana mwene data yakuremye, Imana yashiraho izuba n'inyenyeri, Imana yagusizeho mu bitangaza bikomeye. Irafise ububasha, irafise ubushobozi bwo gukora ibitangaza ibihe
yavuze. Reka turabe ahantu Yesu atakoreye ibitangaza. Dusomye ijambo ry'Imana turabona igisagara kimwe abantu batigeze bemera Yesu atanguye kwigisha avuga ubutumwa bwiza, hanyuma aba muri ico gisagara batangura kuvuga ngo urya si wa mwana w'umubaji, mbega urya mwana urya si mwene Yozefu, urya ntiyavukiya, bashiki biwe ntibabanga, abo bagendana nabo mbere abo bashiki biwe nabo bavukana sinakana none ubwo bumenyi n'ubwo bushobozi n'ibyo bitangaza yabikuye he? Mwico gisagara kuva batemeye Yesu, kuva bamukengeye ngo n'umwana w'umubaji yavutse babona, kuva uwo mwanya batemeye ibyo yakoze, byatumye mwico gisagara nta bitangaza yahakoreye. Ariko ahandi ibimuga birabuguruka, ibitangaza birakoreka, abantu babona Imana ukundi ku rugero, agwiza imitsima n'ibindi byinshi. Ariko mwico gisagara nta bitangaza yahakoreye kubera baramuminimije, ntibizeye ubushobozi bw'Imana. Mwene data, niki gituma utagera aho wategerezwa kugera? Niki gituma utabona ubwaguke bw'Imana? Niki gituma udakira indwara? Niki gituma uri umukozi w'Imana utabona ibitangaza n'ibimenyetso? Ingorane nizo zituma ibitangaza bitagukoreka. Ariko nagomba nkubarira, Imana iracari yayindi, Imana iracatabara. Kura ugukekeranya, gira ukwizera. Haleluya! Reka gukengera intumwa zatoranijwe n'Imana. Yesu yavuze ngo nzoba ndi kumwe nabo. Nagomba ndakubarira, hari amasengesho tugiye gusenga, kandi ayo masengesho niwizera, niwatahura ibi bintu, ararema igitangaza, aragugeza atari bwakugeze. Oh, haleluya! Mana ndasengeye uyu muntu yaramaze imisi akekeranya, uyu umuntu atarafise ukwizera, uyu muntu yadendebukiwe, yatituye ibikorwa by'Imana, bimwe akabishira kuri shetani. Mugirira imbabazi, inyuma yaho umuha ukwizera. Naho yoba hari ikintu yarahajije, ubushobozi bw'Imana nkorera, ubushobozi bw'iyaremye ijuru n'isi, ubushobozi bw'ijambo ry'Imana rivuga ngo uko Yesu yamyejo n'uyu munsi ni kuri. Tabara uyu muntu, bahora uyu muntu, gira neza umuntu, amahoro uyu muntu atarayafise, mukure mu ibohero, mukure mu mubabaro, mugeze ahatari bwagere. Mana ndagushimiye kugiye gukora ibitangaza n'ibimenyetso mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.